hanyuma nyakwa mushikiranganje ambabare ku kabazo ngira ndamubaze arashaka kwishura avuga ko atinjira mu bibazo byamaze gushika imbere y'ubutungane ariko twagira dusabe nyakwa umushikiranganje agira icafashije agira icakoze ku rubanza rwashingishijwe n'umugambwe CNL. Urubanza rwashingishijwe itariki 8 z'ukwezi kwa 4 2024. Ça fait plus d'une année ubwo rubanza rwarashingishijwe ariko nta ntambwe na gato iriko ratera muri Cour suprême. Hariho inertie vraiment igaragara tubona ko atamuntu ashaka kugira umwizero ko ubwo rubanza ashaka gucika vuba. Ubwo rubanza iyo rukaza gucika daledere ko imanza nkazijya zimara amezi 2 niko amategeko ategekanya. Ubwo rubanza bwari gutuma abarushingishije bashobora no kuja mu matora ariko byabaye ngombwa ko bakumigwa kubera ubwo rubanza rutaciwe. Amatora cagenda uko yagenze kandi turazi neza yuko abo bene gushingisha urubanza iyo uronka iyo opportunity yo kuja mu matora ntivyari kugenda uku byagenze. Udufashanya ko bamushikiranganje murabe nivyo bintu muri Cour suprême ariko ubutungane muri leta bubazwa mwebwe mugihe cyo mufashije kugira ngo ugo rubanza rucike n'urubanza boroshe cyane ari naco gituma n'abarushingije bagomba kwepa batagomba kwitaba kugira ngo ruburanishwe ruve mu nzira kugira ngo iyo partie de la population ibuzwa uburenganzira bwo kuja mu matora nkumbure buronke andi mashance akurikira kuko amatora ntayirana na 2025. Nukuri muzamufashije tunabipfurize no kwandanya mororanirwa nkumbure muzoje no muri leta nshasha izoshingwa ko ihatazi kuzotewe gahinduka tubifurize ko bazoguma baraba neza hama mubandanye muramuswa igisata cy'ubutungane natwe mutatwibagira murakoze. Andi nagira manze nshimira yakwa mushikiranganje kona yaje ngaha kwishura ibibazo by'abashinga amateka niko kajyo turonse kanyuma kuko dusigaje indwi imwe dusozera ikiringo byo bikana ko atakandi kanya tuzosubira kubona naco gituma nyakwa murongo y'inama nibyashika tukabaza akabazo kari andeor muze kudutahura kuko birumvikana. Nagira mpere ku nyishu nyakwa umushikiranganje yishuye ku kiba inyishu ya gatandatu ku bintu bijanye na digitalisation. Iki gisata twasanze kirimo ibibazo byinshi cyane cyane bijanye n'ama archivage ama fiche de stock n'ibiki ku buryo tubona ko la digitalisation ari umuti wa nyuma ukenewe mu kino gisata. Kandi subwa mbere nyakwa mushikiranganje yarigeze no kuzanga aravuga ati mu butungane tugiye gukora ku buryo habaho archivage physique ati ndizoshaka guca tuyiheba ati mugabo tugiye gushira imbere la digitalisation. Rero umuntu abonye inyishu yatanze kuri question B avuga ati iyo ngorane y'ishingurwa ry'impapuro turiko turiyumvira kwitorera umuti biceye mu gutunganya neza ico gisata bashizemo digitalisation. Nyakwa mukuru w'igihugu yaravuze yuko hari ama service na amwe hariho inertie yo gukoresha la digitalisation pour débusquer ibintu by'amanyanga bibera muri ama service yari yavuze muri fonction publique n'ahandi. Rero naha turiko turabona yuko umenga hariho inertie yo gukoresha la digitalisation aha mu butungane. Nko muri no nyishu tumva muvuga ngo turiko turiyumvira kwitorera umuti. Donc ntimuraja no muri phase yo gutangura gutora umuti muri mu kwiyumvira. Nukuvuga si vyejo si vyahijya yejo nukuvuga ko
harimo ini resistance au changement nico bisigura ngaha turiko twumva gutora umuti biciye mu gutunganya ubuhinga bugezweho bwo gushira impapuro muri archivage physique moderne et la digitalisation muracana mu vyiyumviro none reyerema ibi bizoba aja en pratique byari kuko ibi nivyo bitorera umuti najya amadosiye muzamo ngo yatakaye ibintu nk'ivyo abantu kabura amadosiye yabo kandi aba ari ngaho yaratanzwe kuko vyategerezwa nagamazina kwa mushikiranganje reyerema muzotangura ryari muzova mu vyiyumviro ryari mutangura ryari akabazo ka kabiri ni kuri bijanye n'amaribitire de stock bavuga ngo abanyororo basigaye bafata ibifungurwa ibi gusa nagira maze nti eske iyo ivyo vyabuze bibonetse harabaho regularisation iyo regularisation tabaye none amafaranga aragenewe ivyo bifungurwa ataronse ayo mafaranga acajahe hariho kuri recommandation numero 25 aho bavuga ibintu vy'amamindibus dafise carte d'immatriculation ama carte de contrôle technique turazi yuko ubu mu kuronka igitoro uteza ko ufise contrôle technique none izi modoka ziraza zikaronka igitoro gute zinywesha hehe hanyuma nyakwa mushikiranganje ambabare ku kabazo ngira ndamubaze arashaka kwishura avuga ko atinjira mu bibazo byamaze gushika imbere y'ubutungane ariko twagira dusabe nyakwa umushikiranganje agira icafashije agira icakoze ku rubanza rwashingishijwe n'umugambwe CNL urubanza rwashingishijwe itariki 8 z'ukwezi kwa 4 2024 ça fait plus d'une année ubwo rubanza rwarashingishijwe ariko nta ntambwe na gato iriko ratera muri Cour suprême hariho inertie vraiment igaragara tubona ko atamuntu ashaka kugira umwizero ko ubwo rubanza ashaka gucika vuba ubwo rubanza iyo rukaza gucika daledere ko imanza nkazijya zimara amezi abiri niko amategeko ategekanya ubwo rubanza rwari gutuma abarushingishije bashobora no kuja mu matora ariko byabaye ngombwa ko bakumigwa kubera urwo rubanza rutaciwe amatora acagenda uko yagenze kandi turazi neza yuko abo bene gushingisha urubanza iyo buronka iyo opportunity yo kuja mu matora ntivyari kugenda uku byagenze udufashe nyakwa mushikiranganje murabe nivyo bintu muri Cour suprême ariko ubutungane muri leta bubazwa mwebwe mugihe cyo mufashije kugira ngo ugo rubanza rucike n'urubanza boroshe cyane ari naco gituma n'abarushingije bagoma kwepa batagomba kwitaba kugira ngo ruburanishwe ruve mu nzira kugira ngo iyo partie de la population ibuzwa uburenganzira bwo kuja mu matora nkumbure boronke andi mashance akurikira kuko amatora ntayirana na 2025 nukuri muzamufashije tunabipfurize no kwandanya mororanirwa nkumbure muzoje no muri leta nshasha izoshingwa ko ihatazwe zotewe gahinduka tubipfurize ko bazoguma baraba neza hamaba mubandanye muramuswa igisata cy'ubutungane natwe mutatwibagira murakoze honorable Marayika Pamphile ati mu byo mwishuye mwavuze ko digitalisation ari umuti ati nanye n'icubahiro tiyaramaze kubivuga atariko ati byo turiko turabona hariho inertie mu butungane ati mwebwe ntimugomba yuko iyo digitalisation haba ati muriko muragira resistance au changement timwavuze ko muriko muriyumvira ntimwanavuze ko hariho n'igikorwa na kimwe kiraja mu buryo mwubahwa Pamphile ngira ngo no mu nyinshi twatanze ntimwabiravye byose ngo mubivuge byose tuwe twaratanguye koko twaratanguye turi ku kivi kandi twigera turota tugira resistance ku ntumbero yatanzwe na nyene icubahiro
ko twaratahuye yuko atanico yotumarira. Nko mu bijanye na digitalisation mu nyinshi twatanze twavuze ko bitanga uburyo bwinshi, ariko twarakoranye n'abadufashanya haramaze kuba icigwa. Nobabwira ko mu masentara atari make, mugende Bubanza, mugende muri no, haramaze kuba ibyo bita archivage moderne, baradufashije birashimwa. Corday dugiye hariya muri nori wanya, ahubwo mugende murabe mu masentare birapanze neza, ugende mu Bubanza birapanze, aha muri ntuze DGAP naho nyene twatanguye gupanga. Twebwe nyene icubahiro aravuga tukumva kenshi, ubu turacagwa nuko uburyo butarakwira, ariko turi ku gikorwa iyo inerisi watwagirije ku by'ukuri twebwe mu butungane siyo dukorerako. Ati muzotangura ryari, nababwiye uko twamaze gutangura, mugende murabe, hari aho bimaze gushimisha, aho archivage iri kwirakorwa neza. Hanyuma ati hari igihe bataronka ivyo bafungura, ati mwavuze yuko hari igihe cabaye bataronse ivyo bafungura bakarya bimwe, ati biharage gusa. Ati mbega bibonetse haraba regularisation, ati mbega regularisation itabaye bica bijaye. Je nibaza ko kibazo ca regularisation byo kurya biragoye, none utariye mu gitondo cyangwa utariye n'umunsi bikaboneka ejo, wo regulariza kurya gute? Gira vyo nagora. Ahubwo iyo bibonetse bica bibikwa neza ku buryo bazoza barabaha ntibasubire kuba iyo ngorane, kuko bya regularisation byo kurya byo hava bigora. Mwavuze kandi muti nyakubahwa mushikiranganje, aho nibaza ko yavuga amahera yari kuba yaguze ijya stoke itari ihari, nka hajya batubwiye ko ari igihe bafungura ibiharage gusa. Nibaza ko yavuze atayo mahera cakoreshwa gute. Ngira niyo regularisation sino nkuko mubishikirije regularisation yingiragoye. Nibaza ko ari amahera. Naho rero mwari kuvuga muti aya mahera batakoze iki kiringo hari ibituri do stock duca tuyakoresha uko. Nibaza ko ari ico yashatse gushikako. Murakoze cyane mwubahwa cegera ca mbere curongoye inama nshinga amateka. Ngira nuko ntabirondogoye mu bisanzwe haba ibituri do stock byagenze gute, nuko abajejwe gutanga ivyo kurya mu mabohero bataba babizanye ku gihe bategerezwa kubizanirako. Haba harabaye amasoko bakemera ko bazobizana, mugabo ntibabizane kuri ca gihe bateza kubizanira ko, kuko barashaka kugaruka burya abasanzwe batsindira amasoko haraho bagira inyifato burya kenshi igoye no gutahura, ariko bibaho ugasanga bagize isoko, ku isoko ibintu bigugwa amahera makeya, mugabo hageze kuja kubigura ugasanga byaradutse. Kenshi rero ntibihutire kuca babizana, ahubwo baca bihutira kuza kurondera ngo avena au kontra, basanga binizuguruzuguru. Rero iyo vyatevye kuza bije bica bibi vyabo nyene bakazobandanya babiba, ku buryo niyo basubiye guteba ari vyo baca barakoresha. Nuko iyo abizanye bica biba ivyabo bakabandanya babifungura. Hanyuma honorable Marayika yabandanije avuga ati nk'imiduga itagira immatriculation timbega boho baronka igitoro gute? Nkibi murumva yuko iki kibazo coco carakemutse, ubu barirutse cyane, nk'ubu nta modoka kuvaho nta modoka idafise immatriculation, nkuko mubivuga cyo bibagora kuronka igitoro. Urumva ivyo byose nibikorwa na leta kugira ngo bikunde bamwe bahora bafise inyifata atariyo baje ku murongo. Mwabandanize muti urubanza rwashingishijwe n'umugambwe Senel muri Cour suprême
rwaratevye muravuga ati iyo ruba rwaracitse kare tihari kuba kwitoza byinshi. Ndaza kubaza ariko kandi nk'ivyo mubishikiriza kare ngira twari gufashanya ariko urumva mubishikirije ubu, ariko ndaja kubaza ivyo byose hariho imvo ngira tuce tuyimenya kurumva turabe ibyatumye bigenda uko. Ego nkaba nkengurukiye cyane umwubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yampaye kano kanya kugira ngo ngire ico mvuze ku bibazo vyashikirijwe n'abashingamateka.